Ijambo ushaka guhagarara kuno munsi riravuga ngo nturaheza kumenya Imana. Hindukira umuntu mwicaranye mumubwire uti nturaheza kumenya Imana. Haleluya. Matayo igice 8 turahera ku murongo wa 5. Turahera ku murongo wa 5. Matayo igice 8 guhera ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 13. Ashitse i Kaperinaumu haza umugabisha w'abasoda 100 aramwinginga ati mushinga nahe umuhungu wanje n'ikimuga aryamye mu nzu arasinzikaye cyane. Aramubwira ati ndaje kumukiza. Umugabisha aramwishura ati mugenzi ntibimbereye ko winjira mu nzu yanje, vuga ijambo gusa uwo muhungu arakira. Kuko naje ndi umuntu agendera munsi y'abaganza mfise abasoda ntwara, iyo mbari umwe nti genda aragenda, n'undi ni ngwino akaza, nabarira umushumba wanje ni koriki akagikora. Yesu avyumvise biramutangaza, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri sinari bwabone ukwizera kungana gutyo no mu Bisirayeli. Amen. Haleluya. Ico nshaka guhera ko uyu munsi muri kino gitondo mu kwiga rino jambo, ndashaka kubwira no munsi muri kino gitondo ngo Imana dufatanye nayo biciye mu kwizera kurusha uko dufatanye nayo dukoresheje ibindi bintu byose. Imigenzo yacu n'ibikorane byacu n'imibereho yacu n'ivyo dukora ntibiduha gufatana n'Imana, ariko kandi ukwizera nico kintu kiduha gufatana n'Imana, nico kiduha uburenganzira. Iyi chapitre y'umunani itanguye muri Matayo hari ikintu gikomeye. Bibiliya itangura ivuga ngo Yesu ari kumwe n'abantu benshi, ari karasitwa n'abantu benshi. Yesu ari kumwe n'abantu benshi, ariko ugiye ukamanuka muri iyi nkuru yose ugenda kubona yuko nubwo Yesu ari kumwe n'abantu benshi, abantu bake barashoboye kumukorako. Hari waragwaye imibembe, ugira kabiri yashoboye kumukorako n'uyu mugabo atari umwisirayeli mu bari ko barakurikira Yesu, ariko yari umugabo w'umusirikare w'Abaroma, ariko yagize ukwizera muco Yesu ari, yagize ukwizera muco amwumva ko araza aramutumbera. Ico ubona kikagutangaza nuko bwa mbere na mbere ubona yuko Yesu amaze kubwirwa n'uyo mugabo ati ndashaka kuza kunkiriza umwana, ariko kandi bavuze umwana, ariko kandi Yesu akamwishura akamubarira ati ndaza kumukiza kuko amubonye mw'ukwizera. Uyu mugabo yarabwiye Yesu amajambo akomera amuga ati no, we ntukeneye kurinda kuza. Nimba jewe ndi umusirikare kandi nkaba ndi umuntu akomeye, nkaba mfise abari munsi yanje, ntanga itegeko bakaja gukora ikintu birushirije, wewe ufise abo ushobora gutuma, ntukeneye kurinda gushika mu nzu yanje, ariko ushobora kuvuga ijambo ugatuma abamarayika umwana wanje agakira utarinze gushika. Yesu amaze kumva uyu mugabo aratangazwa no kwizera k'uyu muntu, aravuga ati muri Isirayeli sindabona ukwizera kungana gutya. Acarangiza avuga ngo muri este no muri este hazoza abantu bamenye uhoraho, ariko kandi mwebwe abwira Abisirayeli avuga ngo Abisirayeli nta kindi bazoronka atari ukubabazwa, atari kugira gute, bazoshika ku muryango bankigwe kwinjira. Yesu agerageza kwerekana yuko Abisirayeli naho bari abanyamasezerano kandi ari Imana kenshi yagiye ivuga ko, kandi ari bo mu bambere Yesu yaje atumbereye canke yajaganye. Yesu avuga ngo no muri Isirayeli no mu bahawe amasezerano no mu ruvyaro rwa Abrahamu sindabona ukwizera kungana gutya. Ariko birantangaje kumva yuko ukwizera kungana gutya ndagusanze mu kanwa no mu mutima w'umunyamahanga adafise amasezerano. Yesu aravuga ngo ndamukiza, aravuga ati bibaye uko taha. Uyu mugabo atashe asanga umwana wiwe yagize gute, yakize. Ariko Yesu avuga ikintu gikomeye cyane kandi gifise uburemere.
aho yerekanye yuko mu isinzi ry'abamukurikira kandi b'Abisirayeli si bose bazogira access ku vyiwe, kuko muri bo atakwizera kuhari. Ariko uzoza ava kure akava mu yandi mahanga, akava mu yandi moko, ariko akaza afise ukwizera muco arico nico ashobora gukora, uko kwizera kuzomuhesha ibitangaza, uko kwizera kuzotuma ubuzima bwiwe buhinduka, uko kwizera kuzotuma ibitangaza bikoreka mu buzima bwiwe. Kuko tudaheshwa n'ikindi kintu na kimwe kwakira ivy'Imana, ariko ivy'Imana tuvyakira dukoresheje ukwizera. Ukwizera nico gikoresho kiduha kwakira ivy'Imana. Ukwizera niyo moyen, Bibiliya yita moyen, iyi Bibiliya yita igikoresho ikiduha. Nk'uko amafaranga ari yatuma usuma, nk'uko amafaranga ari yatuma ugura igitoro, nk'uko amafaranga ari yatuma uronka ama unité. Amafaranga urayatanga ukayeshanja n'ico ushaka, akaguha ico ushaka. Amafaranga urayatanga akaguha ico ukeneye, ukimara ubukene, ukanezereza umutima wawe. Niko n'ukwizera arico gikoresho kiduha kwakira ivy'Imana. Nta kindi kintu na kimwe, nta pratique nimwe, nta gikorwa na kimwe dukora, naho twoza ngaha mu gikorane tugatamba tukagira gute, nta kintu na kimwe twokora kiri mu mugenzo y'idini canke kiri mu migenzo y'ivyo dukora bijaye n'ivy'ijambo ry'Imana rivuga. Nta gikorwa na kimwe kiduhesha ivy'Imana, ariko ukwizera konyene kuraduhesha kwakira ivy'Imana. Ukwizera ni element, ni kimwe mu bintu bikenewe cyane mu buzima bwacu, tugomba kwama dusuzuma tukamenya yuko dufise. Kuko turashobora kuba turamasinzi, isi yose uyu munsi yuzuye amasinzi, amashengero hirya no hino mu isi aruzuye, ivy'Imana biragezweho, abariko barasita Yesu ni benshi, bamukurikira bari impande ziwe ni benshi cyane. Ariko kandi ico ijambo ry'Imana ritwereka, nubwo abamukurikira bari benshi, ariko abakiriye bishasha kuri we babaye bakeya. Kuko kumukurikira gusa ntibikwiriye, ariko igihe cose kugira ngo twakire ibiva kuri we, hama hasaba iyi qualificatif, hama hasaba iki gikoresho, hama hasaba iyi moyen, hama hakenewe uku kwizera. N'uyu munsi waje hano muri kino gitondo biragusaba ukwizera kugira ngo wiconnecte, kugira ngo unywane n'Imana, kugira ngo ushikirane n'Imana, kugira ngo ubashe kwakira kandi kugira ngo ubashe kuyiha. Ukwizera niko kuboko, nico kiyiko, nico gipawa kiduha kuja gukora mu bubiko bw'Imana, mu vyitubikiye. Iyo kitahari ishobora kubikubikira bikabura umukonsomateur, kuko atakwizera ufise. Usomye muri Actes des Apôtres chapitre 6 canke chapitre 11, ubona Bibiliya ivuga mu gice ca 6 ca Actes des Apôtres, Bibiliya iravuga ngo Stefano yaraye umugabo yuzuye ukwizera kandi yuzuye mpwemu yera. Ugasoma muri Actes chapitre 11 nahone hakakubwira ngo Barnabasi yari umugabo yuzuye ukwizera kandi yuzuye mpwemu yera. Aba bantu mpwemu yera no kuzura ukwizera vyari ibintu ushobora kumenyera ko umuntu. Mbega ni gute dushobora kumenya yuko umuntu yuzuye ukwizera? Canke ni gute dushobora kumenya ko umuntu yuzuye mpwemu yera? Ukwizera kuri mu buzima bw'umuntu ntigushobora kunyegezwa, ukwizera ufise mu Mana ntigushobora kunyegezwa. Ariko turabona ko muri Bibiliya hari abantu bari bazwi nk'abantu bizera. Nico gituma ndakwifuriza nawe ngo ugomba kumenyekana nk'umuntu yizera. Ariko kandi ibyo si ibintu twigirisha, ariko kandi ukwizera kuva mu kumva. Iyo dushaka, iyo turondera Imana, iyo tugomba kuyimenya, iyo dufise inyota yo kuyirondera, iyo tudodora aratwugururira, iyo tumuhamagara aratwitaba, iyo tumunyotewe, iyo tumushaka nawene aremera akaja habona. Ni Imana itinyegeje, ni Imana idahunga, ni Imana itifuka, ni Imana itikawusha, ni Imana itanga kwitaba telefone, ni Imana itakwinyegeza. Igihe cyose uzoyirondera izogusanga, kandi igihe cyose izozigusanga izokongera ukwizera. Ingene uzoyibona bizoguha ukwizera, ingene uzoyitahura bizoguha ukwizera, ingene izoguhishurira ijambo ryayo bizoguha ukwizera, ingene izovugana na wowe n'ivyo izokora bizokongereza kwizera. Ntiyinyegeje, arahabona. Haleluya. Ariko kandi ndakeneye gutahura muri kino gitondo, mbega ishengero riracanyotewe kumumenya? Canke twibaza yuko kuko twamaze kumenya imigenzo ya Life Center, canke twamaze kumenya imigenzo y'amashengero tuvamwo, twibaza yuko tuyizi?
ushobora kumenya programme ya eglise, ushobora kumenya ingene ibintu bikurikirana, ushobora kumenya umuvugabutumwa hari karaja, ushobora gutahura ibintu byose, ushobora kumenya systeme ya eglise ingene ifunctiona, ariko ntibisobanura ko wahejeje kumenya Imana. Kandi rimwe na rimwe Satani aratubesha tukibaza ngo ko twamenya ivy'imigenzo, twamenya Imana, abantu bakadibama, bagasinzira, bakananirwa gushishikara kurondera Imana. Ariko kimwe mu byatuma abantu nka ba Stefano na ba Barnaba ukwizera kwabo kumenyekana, ukwizera n'ikintu kimenyekana gusa igihe kuri confronte n'ikintu twita ibigeragezo canke difficulté. Sinzomenya ukwizera kwawe, ntuzomenya ukwizera kwanje utabonye ingene nifata mu bihe bigoye. Ukwizera n'ikintu kigaragara mu buzima bw'umuntu bivanye n'aho ari karaca, n'ingene ashishikara gukurikira Imana, n'ingene ashishikara kwitega Imana, n'ingene ashishikara kwizigira Imana, kari izomusohora, kari izomutabara. Nico gituma ukwizera nico kintu mu buzima bwacu kidushoboza kwavansa kandi kidushoboza gushishikara kumenya Imana. Usomye muri acte canke muri Genèse chapitre 22, ndagomba kubwira no musi muri kino gitondo ngo nta muntu n'umwe ashobora kukwigisha Imana, nanje sinshobora kukwigisha Imana. Nta muntu n'umwe ashobora kukuzanamo gutahura Imana, nta shuri na rimwe ryigisha Imana, nta namwe ugenda ngo wige ngo umenye Imana. Nta vyigwa bidutera kumenya Imana, ariko ivyigwa iyo tubihawe Mpwemu Yera agomba kuduhishurira Imana. Imana ntimenywa mu bumenyi bwo gusobanukirwa no kumviriza. Urashobora kumviriza ariko amaso ntiyuguruke, ariko ikiduha kumenya Imana no guhishurirwa, kandi ico naco ni igikorwa ca Mpwemu Yera. Nico gituma niyo turiko turiga, twiga mu mutima, uravyumva, wo kumviriza, ariko hirya yo kwiga tuba dukikeneye guhishurirwa. Nico gituma abakuze mu mpwemu sabize vyinshi cyane, ariko abakuze mu mpwemu nabashishikaye kugira ukwizera, kandi nabashishikaye guhishurirwa Imana bivanye mu busabane, bijaye mu bucuti n'urukundo n'inyota bafise Imana. Imana ikazi kabihishurira, ikaza nivyo wigishijwe, ikabimaterializa, ikabigira bizima, ikabiha ubuzima, hakabaho ihishurirwa ryawe wewe wenyene ku gatwe kawe. Imana ni Imana y'umuntu ku gatwe kiwe. Imana si Imana ya communauté, ariko ni Imana y'umuntu. Nico gituma iri sinzi ry'abantu bose bamukurikira siko bakiriye igitangaza, ariko yaravuze ngo sinari bwabone ukwizera kungana gutya muri Isirayeli. Aca atanga itangazo ribi ku Bisirayeli bamukurikira ati mwege muzorondera kwinjira ariko mutabwe hanze. Ariko aba bavuye mu mahanga ndabona bugururiwe, kuko hari ukwizera, si ibintu vya heritage, si ibintu hereditaire, si ibintu vya gene, si ibintu genetique, si ibintu vya heritage, si ivy'amaraso, ariko biri spirituel. Mbana nywana n'uwizera ico ndico, n'unyizigira mu bijanye n'ico ndico. Genèse chapitre 22 verset 14. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati ku musozi uhoraho niho bironkeka. Ariko kandi igihe kimwe Imana imusaba ngo mpa umuhungu wawe nk'ikimazi, igihe Abrahamu yaramaze imyaka myinshi adashobora kuvyara, yavyaye Isaka, yiteze ko Isaka ni wa wundi Imana yamubarira, ariko azayumvise Imana iramumusavye. Imana yamubwira ati ntangira umwana wawe nk'ikimazi. Abrahamu yakunda Imana, Abrahamu yakurikiye Imana, yitwa sekuru w'abizera. Kubwo kwizera imusavye aza gutanga umwana akunda, aza kumutanga ugicaniro kugira ngo umwana we waturigwe. Ariko ageze ahagiye kumwica, ako kanya ijambo ry'Imana rivuga ngo Uhoraho amubwira ati hagarika. Imana imwereka ku ruhande, abona ikimazi ariyo ntama Imana yibikiye. Abrahamu amaze kubona ingene Imana imutabaye, aca aravuga aho hantu, aravuga ati aca hita aho hantu ico gicaniro aca cita Jéhovah Jire. Uravyumva? Jéhovah Jire risobanura ngo Uhoraho yibikiye ikimazi, risobanura ngo
uhoraho ku musozi wiwe byose biraronkeka, risobanura ngo uhoraho n'umusenzi arinterseda. Ni ijambo rihwanye n'ijambo Paulo yanditse avuga ingene Yesu ari we muhemu yera atunihira iminiho itagira uko yovugwa. Abraham atahura yuko Imana ari umu intercesseur udusengera. Aravuga ngo biraronkeka. Haleluya. Aho hantu ahita iryo zina, aravuga ngo Jehovah Jire. Iri jambo kenshi ryarakoreshwa, ariko tubona Abrahamu bivaye n'ingene abonye Imana ayita izina. Ndagomba kuvuga ngo yari yarayikurikiye afise uko ayitahuye, ariko ageze kuri uyu musozi ayitahura ukundi. Nico gituma ijambo ry'Imana rimwita Jehova. Iri jambo uravyumva, urabona iri jambo Jehova niryo jambo kenshi rikoreshwa mu kuvuga uhoraho, mu kuvuga Imana. Ancien Testament ikoresha izina ry'Imana cyane Jehova, uravyumva. Ariko kandi iyo bavuze Jehova ni ukuvuga ngo nuuriho. Akoresha, uravyumva, uriho. Niryo yabwiye Abraham, niryo yabwiye bambe Mose, niho hambere Imana yivuze. Ngenda bamenyesha muri kino gitondo ngo muri Bibiliya yose Imana yivuze gake ingene yitwa. Ariko amazina menshi yuzuye muri Bibiliya, Imana yiswe amazina n'abana b'abantu. Kuko igihe yahura na Abrahamu bambe na Mose kabwira ngo ndiho, Mose nk'uwanditse igitabo c'itanguriro niho akoresha iri jambo Jehova. Ariko Abrahamu akoresha iri Jehova, uravyumva, ariko kandi yongera kwa kandi kantu akavuga ngo Jehova Jire, uwitangira ikimazi, uwibikiye ikimazi, uwitorera inyishu, uzana inyishu mu gishingo canje, ukemura ikibazo canje. Uko Abrahamu yamwise niko yarahejeje kumuhishurirwa. Yari yaramukurikiye muri chapitre 12, ariko kandi no ngaha muri chapitre 22 amubonye ukundi. Nico gituma nakubwiye muri kino gitondo ngo nturaheza kumenya Imana, nturaheza gutahura Imana. Iri jambo Jehova rikunda kongerwa kwa yandi majambo, ariko kandi iri jambo Jehova kenshi ridafise n'amavoyelle, aravyumva ari Yahwe canke ryandikwa mu bundi buryo. Iri jambo risobanura Imana idahagarika kwihishura. Iri jambo Jehova ahavuga ngo ndiho, ariko kandi rinavuga no mu yandi majambo muri traduction aho rivuga ngo nshobora kuba, ashobora kuba. Ndiho ariko nshobora kuba. Ariko kandi iyi appellation itandukanye nuko uko umubonye uno munsi siko uzomubona ejo. Nico gituma nabwiye ngo ndiho ariko kandi nshobora kukubera ukundi kuntu. Mu yandi majambo ntushobora kumetriza izina ryanje, kuko iryo unyise uyu munsi siryo nzogumana, kuko urinyise bivaye n'ingene nakwihishuriye. Iri jambo Jehova rivuga ngo nuhoraho atarambigwa no gushishikara kwiyerekana. Nuhoraho uravyumva aguma yiyerekana, aguma yihishura, aguma yihevera, aguma yimanifesta. Mu buzima bwanje arashaka kwimanifesta. Mu myaka iheze naramubonye, ariko n'uyu munsi aragomba kwimanifesta. Ntararambirwa kunyiyereka, ariko aracanyiyereka. Ashobora kuba. Abrahamu hashira igicaniro aravuga ngo Jehova Jire. Bwana asifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Usomye abacamanza 6:22, abacamanza 6:22, turabona irindi zina ry'uhoraho. Haleluya. Uwibikira ikimazi, Jehova Jire. Maze Gideyoni acamenya ko yari umumarayika w'uhoraho, aravuga ati ewe mwami uhoraho, ndahumiwe kuko mbonye umumarayika wawe imbona nkubone uhoraho. Maze uhoraho aramubarira ati ntaco utinya, ntupfa. Nuko Gideyoni araheza ahubakira uhoraho igicaniro acita Jéhovah Shalom, kiracari ku musozi Ofura w'Abiyezeri na bugingo n'ubu. Haleluya. Vuga uti Jéhovah Shalom. Haleluya. Jehova ndiho ntanga amahoro. Igihe Gideyoni yahura n'umumarayika agahura n'Imana, Bibiri ivuga ngo Gideyoni yagize ubwoba, kuko bari barigishijwe yuko ata muntu yobona Imana ngo abeho, ubona Imana arapfa.
Gideyoni agira ubwoba yuko ahuye n'umumarayika w'Imana, aravuga ati ivyo ari byo byose kubona ndayibonye umunsi wanje wo gupfa uraheze, kuko yarahejeje kubona icubahiro c'Imana. Ariko kandi ngo aja kwitangira ikimazi, uravyumva, agize gutya Uhoraho aramuhumuriza, uravyumva, kuko ngo yamubonye aravuga ngo jewe ndagowe, malheur à moi, ewe jewe ndagowe kuko nabonye umumarayika w'Uhoraho. Ariko Imana iramubwira ngo gira amahoro, ntutinye, ntuzopfa. Gideyoni amaze kumva iryo jambo niryo rivuga ngo Jéhovah Shalom, ni ukuvuga ngo nahuye n'Uhoraho kandi nta ntambara birimwo, nta na conflit birimwo, binsize impore, simvunaguritse, sinononekaye, simfuye. Amaze gutangira ikimazi akabona umumarayika aragiye, aravuga ngo aha hantu ndahise ngo Jéhovah Shalom, kuko nahuye n'Uhoraho ariko nta ntambara yahavwaye, nahuye n'Uhoraho ariko kandi sinapfuye, nahuye n'Uhoraho nta makuru mabi ndahuye. Aca aravuga ngo Jéhovah Shalom. Ahishurirwa Imana bitandukanye nuko Abrahamu yamuhishuriwe, kuko turacari ko turamenya Imana. Umuntu wese ari hano hantu arafise izina yitwa Imana yiwe bivaye n'ingene yakwihishuriye. Imana ifise amazina menshi, Nouveau Testament yuzuyemo amazina y'Uhoraho. Bibiliya itubwira ngo Imana, ariko ngenda kubwira ngo muri kino gitondo ntiyitwa Imana, ariko Imana ni ijambo rimwe riserukira ayandi majambo menshi. Ariko Imana abantu bayivuze kwinshi, ariko umuntu wese yayise izina bivaye n'ingene yayibonye. Nico gituma Imana igomba kuba iyawe. Imana si ya communauté, Imana si y'ikigwi, Imana si y'irigara, Imana si ya ensemble y'abantu, ariko c'est un Dieu d'individu. Imana y'abantu, umuntu ku gatwe kiwe kibinafsi, ugomba kumuha indirimbo ukamwita izina. Nico gituma bayita ngo indirimbo nshasha, Jéhovah Shalom. Bwana sifiwe sana. Aba bantu bose bahishuriwe Imana, bari mu bihe bikomeye, bari mu bihe bigoye, ariko ikintu bose bahurirako bashishikaye kwizigira mu bihe byabo bibi. Ariko kandi ko bashishikaye kwizigira hakubona uburemere bw'ibihe, ariko Imana ikabihishurira, bakabona Imana, ntibasubire kubona ibibazo ariko bakayiha izina, kuko iryo zina ryaza rimeze nka exit ku bibazo byabo. Ndavuze muri kino gitondo uriwe wese uri hano hantu n'uri karankurikirana wese, ndavuze ngo Shalom, yitwa Jéhovah Shalom, ukuraho intambamyi zose, ukuraho conflit zose mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Niyakuneshereza intambara uzovuga uti Jéhovah Shalom. Haleluya. Irindi zina yiswe ni Jéhovah Sabaoth. Haleluya. Samuel wa mbere cha mbere ku murongo wa 3. Uwo muntu yama ava mu gisagara c'iwabo uko umwaka utashe, akaduga ishiro gusenga no gushikanira Uhoraho nyine ingabo ibimazi. Kandi bene Eli bomi, Hofuni na Finehasi barabaherezi b'Uhoraho aho hantu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo Bibiliya tubwira ngo yamagenda ku musozi w'Imana kuyishikanira. Ariko mwibuke ko uyu mugabo umugore akunda ntiyari bwavyare, ariko akagenda ku musozi igihe cyose kuja gushikanira Imana. Ega igitangaza yashaka nticari bwabe, ariko yashishikaye kuja kurondera Uhoraho. Aca mwitira izina, aravuga ati Jéhovah Sabaoth, isobanura ngo Uhoraho, uravyumva, nyene ingabo. N'Uhoraho ari hejuru y'ingabo zose, n'Uhoraho ategeka, aganza ingabo mu ijuru, agategeka n'ingabo zo mu isi. Yakoresheje ijambo ryiza rivuga ngo Uhoraho, uravyumva, ubutwakira. Haleluya. Uhoraho ubutwakira. Igihe yinjira mu nzu yiwe aravuga ngo Uhoraho utwakira. Iri ni ijambo nyene risobanura ngo isi n'indava y'ibirenge vyiwe. Uhoraho ubutwakira, celui qui nous abrite. Uhoraho aganza amajuru, akaganza n'isi. Aho abantu dushobora kuba hose, Uhoraho ni haganza, ni hategeka. Haleluya. Niwe tubaho ategeka, niwe atwakira. Dusavye indaro mu isi, ariko isi ni yiwe, arayitegeka, arifise ku ijambo rya nyuma. Uyu mugabo igihe yaja kumusenga aravuga ati Jéhovah Sabaoth, Uhoraho aduhaye indaro. Uhoraho aduhaye indaro. Bwana sifiwe sana. Uhoraho aduhaye indaro. Uhoraho ategeka aho dushobora kuba hose. Uyu yari umugabo atarabona ico gitangaza, ariko ashitse mu nzu y'Imana, aho connaissance ashitse mu nzu y'Imana ko notre Dieu, il est notre hôte, ni wa wundi atwakira, numwe aduha indaro. Ndashaka kubona muri kino gitondo abahaye indaro bavuga bati Jéhovah Sabaoth.
Yesu ashimwe cyane. Bantu b'Imana, aba bantu bose nta hantu basomye muri Bibiliya ko Imana yitwa uko, nibo bayitiye amazina. Kandi Imana ikayiapproprier n'abandi bakayakoresha, akandikwa muri Bibiliya akemegwa. Kuko justement Imana si Imana y'igisysteme, ariko Imana ni Imana y'umuntu, Imana ni Imana y'imigenderanire, ni Imana yihishurira abayizera, ni Imana itinyegeje, ni Imana yihishurira abarikunda. Kandi iyo tuyihaye izina imenya ko twahishuriwe. Yitwa Jehova kuko ashishikara kwihishura, kuko atamutwe w'umuntu n'umushobora kumukontena. Twama tumenya uduce tukamenya uduce, ariko ivyo menyera muri saison imwe birankuza bikanduza, kuko ndabonye ubwizigwa bwiwe nkamwita izina bivaye na aspect ahisemo kumpishurira, kubijanye na sa personnalité, kubijanye na son caractère, kubijanye na sa nature. Agira ico duhishuye kubijanye n'akaranga kiwe, kamere kiwe, no kubijanye n'uko ari, agenda twihishurira. Genèse chapitre 17. Alléluia. Genèse chapitre 17 verset 1. Aburahamu iri ni izina rya kane. Aburahamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramubonekera aramubarira ati, ni jewe Mana ishobora byose, uhore ugendera imbere yanje kandi utunganye. Haleluya. Haleluya. Iri ni isobanura ngo Imana. Bwana sifiwe sana. Amina. Aho yamwise El Shaddai. Uravyumva? Aho tuvuga ngo Imana mushobora byose, le Dieu tout puissant. Uyu ni Abraham ahishuriwe Imana nka El Shaddai. Bibiri ivuga ngo Abraham yaragize gute? Yarashaje. Uravyumva? Ariko Abraham yaraheruka gukora ikosa. Iri kosa yaraheruka gukora kubwo kutizera ko Sara azovyara. Bari baciye mu nzira yabo hafi muri chapitre 16. Sara atanga incoreke yiwe imuvyarira Ismail. Imana ije kumusanga isanga Abrahamu yavuye mu kwizera. Kuko birashika ko tuva mu kwizera. Uhoraho azavugana na Abrahamu, aramubwira ngo nzokugirira neza. Bibiri bivuga ngo yarafise imyaka 99. Ariko iramubwira ngo ndi Imana ishobora byose. Ndi Imana tout puissant. Nshobora gufata umukecuru Sara yashaje naho mwihebuye akavyara. Si kibazo c'imyaka ya Sara, ariko ni kibazo c'ubushobozi. El Shaddai. Haleluya. Imana iramubwira ati, ni washishikara kugendera mu nzira yanje. Uravyumva? Shishikara kugororoka. Va mu kutizera. Shishikara kugororoka. Je suis l'Éternel tout puissant. Abaheburayo biga Bibiliya bavuga yuko iri jambo Imana Abraham yari muhishuriye imweretse imisozi. Ariko iri jambo kandi El Shaddai riravuga poitrine y'Imana. Rivuga ko Abraham yabonye Imana nk'umugore kujya afise amabere yonsa. Niyo El Shaddai. El igihe cyose birikoresha El ni Imana, ariko Shaddai uravyumva na maberebere. Bisobanura ngo Uhoraho anyonsa, Uhoraho angaburira, nk'uko umuvyeyi agaburira umwana wiwe agahaga. Abraham ahishurirwa Imana nk'Uhoraho amumara inyota kandi amuhaza akamumara inzara. Amwita ngo El Shaddai. Muri iki kigereranyo c'amabere y'umugore yonsa umwana wiwe, Abraham yibona uko. Ariko Imana imubwira ngo mbega ni uko Imana ari muhishurira ati, mbega ni wareka nka konsa naho muba muri ko murasaza, ariko ubuntu bwanje buri ku buzima bwanyu. Ico nasezeranye nzogishitsa. Nimba naravuze muzovyara naho Sara shaje sinkangwa n'imyaka yiwe, kuko ndi El Shaddai, Éternel tout puissant. Bwana sifiwe sana. Abraham mu makosa yiwe no mu ntege nke ziwe ahishura guhora mu yindi dimension. Aravuga ngo El Shaddai. Haleluya. Iri ni izina rya kangahe? Rya kane. Izina rya gatanu. Genèse chapitre 14 verset 18. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu, umuherezi w'Imana isumba vyose, azana imitsima na vino. Haleluya. Abraham yahishuriwe irindi zina ry'Uhoraho muri chapitre 14. Aho rivuga ngo Dieu très haut, El Elyon. Uhoraho ari hejuru. Iri jambo ririmo ubwiza, ririmo magnificence, gutangaza. Iri jambo ririmo preeminence y'Imana, ubukuru bw'Imana bwa mbere buri hejuru ikindi kintu cyose.
igihe Abrahamu yamara kubona anesheje intambara akaja gutanga ikimazi kwa Melkisedeki, mu gutanga ishikanwa ryiwe yaritanze muri ubu bukuru bwo gutahura. Uravyumva souveraineté y'Imana, ingene Imana ari gitangaza iri hejuru. Haleluya. Usomye Psalm 57 ku murongo wa 2 kuri version zimwe ni murongo wa 3 haravuga ngo ndatakambira uhoraho ari hejuru, uhoraho angwanirira, l'Éternel qui agit en ma faveur, elle Elion. Uhoraho akora muri faveur yanje, uhoraho angwanira. Igihe Abrahamu yaza gutanga ishikanwa, icamusubitse kuja gutanga ishikanwa nuko yari amenya yuko intambara yanesheje atari we yayinesheje, ariko amenya yuko El Elion, uhoraho ari hejuru cyane, ari we yamushoboje kunesha intambara yiwe. Aravuga ngo El Elion aja kuri Melkisedeki atanga ishikanwa, apana kuri Jehovah Jireh, apana kuri El Shaddai, apana kuri babandi byose twavuze, ariko kandi agiye kwitanga. Ni murabe ubu n'ubuzima bwa Abrahamu, ariko chaque fois ya chapitre yose tubona Abrahamu atahura Imana mu mazina atandukanye nayo yari afise ubwa mbere. Une seule personne afise Imana mu mazina menshi. Ndagomba kubwira no munsi muri kino gitongo naje kubwira ngo uhoraho azotuma uronka izina umwita, kuko ntiyinyegeje kandi aragomba kwimanifesta mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Abrahamu yamubonye mu ntambara, aragaruka arataha, amubona muri indi zina. Abona ukuntu yabonye intambara, ntiyabona umukomezi, ariko abona ibitangaza vy'Imana, ayiha izina. Ndakubwiye ngo na wewe uzobonera Imana mu ntambara zawe, uzobonera Imana mu ntambara zawe. Hari umuntu twabonanye muri biro, mwihangane ntanga akarorero, mu ndwi iheze arambaza kuri suje nigishije dimanche iheze, arambaza ngo none nimba Imana ari Imana ifise igihe bimaze iki ko ndayisenga kandi ibintu byose bikorera mu gihe. Ndamubwira nti yes, ugomba kuyisenga nubwo udahindura ibihe, kuko intumbero yawe yo gusenga si yo guhindura ibihe vy'Imana. Ariko kandi kuyisenga Imana irakwihishurira. Reka ndakubwire, Daniel yabaye imyaka 70 muri Babylone, atahakunda atari wabo, ariko yahakoreye Imana. Ariko kuko yatahuye ibihe vy'Imana akucanganyikiwa, kuko iyo umuntu atahuye ibihe yakira ibihe, hama akamenya ico Imana imushaka ko muri ivyo bihe agakorera mu bihe vyari vyitwa bibi. Ahari amarira akahindura ubuzima, ahari urupfu akahindura urugingo, agafata ibihe bibi akabigira vyiza. Babylone yarabaye evangelize, abami benshi bapfuye bakijwe kubera uyu mugabo Daniel. Mu gishingo cyo kwidoga ngo yibuke iwabo cyangwa senga amasengesho atazokwishurwa, kandi Imana yashinze imyaka 70, ahubwo iyo myaka 70 yaraprofisa ikoreramwo Imana. Yesu yaravuze ngo hahigwa abadatsitazwa n'ivyanje, kuko iyo maze kumenya ibihe vy'Imana nkabitahura, nkamenya ko ari ivy'Imana yashinze, ndaheza nkayibaza ngo Mana nigikunshaka ko muri iki gihe, hama nka performinga depending on seasons. You understand my friend? Bwira umwicaranye ibyo navuze. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Amen, amina. Muri kino gitondo ndashaka ko interpret imitima yanyu, ndababwire ngo harageze kuhagarika kumedita ku bibazo vyawe, ari ugatangura kumedita kuri iyo Mana, kuko nidushira amaso yacu kubihera kandi kubirengana. Ibibazo vyacu birahera birarengana ko nivyitwa Imana, ariko tukagushira ku maso yacu kuri uyo mugabo azoduha izina rishasha, tukamutahura gushasha. Uwo niwe dushira kwa maso, uwo niwe ngomba kuraba, uwo niwe ngomba kwizera. No mu bihe vyanje bibi niwe ngomba kuraba, no mu ntambara zanje zigoye uwo niwe ngomba kuraba. Ni waraba ibibazo bizokwitwa Imana yawe, ariko ni waraba kuri Jehova azokwitwa Imana yawe. Kandi ni washishikaya kumuraba ntazokumaramaza, ntazogutetereza, ariko nawe uzomuha izina uvuga uti El Elion, Dieu suprême, ari ahantu hejuru. Yesu ashimwe cyane, kuko tudashira amaso kubibora, ariko dushira amaso yacu kubihoraho. Uko niko kwizera, kandi uko niko kwizera kunesha isi. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Exode 17 verset 12 kurigera kuri 16. Ndiko ndagerageza kwiruka, amazina y'Imana ni menshi cyane, nacaguye makeya, ariko ndasenga muri kino gitondo, inyuma yo gusenga uyu munsi ndasenga nawe uno munsi Imana iguhe
muri iyi saison Imana iguhe uguhishurirwa gushasha kuvyerekeye icirico. Nico gituma ndiko ndakwereka abantu bari bameze nkawe bari muri difficulty, ariko amaso yabo ari kuhoraho bahishuriye Imana ukundi gushasha. Imana irabiyigisha. Ndavuze ngo nturarangiza kuyimenya, ariko kandi igiye kukwihishurira kandi muri kino gihe. Uyu munsi numva atabindi bintu ushaka kuvuga, ariko nshaka kuvuga ngo Imana igomba kwiyereka abantu, Imana igomba kwiyereka ishengero ryayo, Imana igomba kukwiyereka, Imana igomba kugutangaza. Imbere yawe ntihari amakuru mabi, ariko imbere yawe hari amakuru meza, kuko ni Imana itinyegeje. 17, 12, 16. Maze amaboko ya Mose araruha, babira ibuye bararimutega agicarako. Aroni na Uri bagumya amaboko yiwe, umwe ku ruhande rumwe uwundi ku rundi. Amaboko yiwe araguma gushisa izuba rirenze. Yosuwa aririkisha inkota abantu bose b'Abamaleki. Uhoraho abarira Mose ati, niwandike ivyo mu gitabo bibe icibutso, ubibarire Yosuwa, ubimwumvishe yuko nzozimanganya ukumenyekana kw'Abamaleki bibagirane mu bo musi y'ijuru bose. Maze Mose yubaka igicaniro acita Yehova Nisi, aravuga ati, Uhoraho yamanitse ukuboko arahira ko azogwanya Abamaleki kuva ku runganwe rumwe gushitsa ku rundi bityo bityo. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amaleki ni ubwoko bw'ababaje Israeli cyane, bwarabakomerekeje kandi bwarabanesheje kenshi. Ariko muri iyi ntambara Mose arushe bamuterura, arambiwe bamuterura kugira ngo baneshe, Imana ibaha intsinzi muri iyo ntambara bariko baragwana. Aba barabansi babo b'igihe kirekire kandi bakunda kugwana. Kandi mwize Bibiliya muzobona ko Amaleki bwari ubwoko vraiment bwagiriye nabi Israeli. Ariko Uhoraho uyu munsi abaha intsinzi. Bwana sifiwe sana. Imaze kubaha intsinzi kuri uyu murongo birivuga ngo Mose yubaka igicaniro acita ngo Uhoraho niwe bendera ryanje. Haleluya. L'Éternel est ma bannière. Jéhovah Nisi. Bwana sifiwe sana. Jéhovah Nisi. Kuri ico gicaniro Mose yita Uhoraho iryo zina kuko Imana yari hejeje kubaha promesse idasanzwe. Aho Imana yavuze ngo ikababarira ngo ibwira Mose ngo uvyandike mu gitabo c'intibagirana. Ngo kandi ubibwire gute? Ubibwire Yosuwa ton successeur. Ngo nzohanagura Amaleki kandi nkureho n'icibutso cabo. Imana ibahaye promesse kubaneshereza umwansi yababereye wa mbere mubi. Ariko Imana ibahaye isezerano yuko izomurandura, izomukuraho complètement, ngo kugeza naho Amaleki atacibutso ciwe kizosigara, n'abana banyu ntibazomwibuka, n'amateka ntazokwibuka. Aco gihe Yosuwa abibwiwe, Mose amaze kubimubarira, Mose aravuga ngo Jéhovah Nisi, Uhoraho ibendera ryanje. Bisobanura ngo iyi ntsinzi twatsinze, Uhoraho niwe bendera ryanje. Siwe, si twebwe, si twe tugize gutya, si twe tumanika idarapo rya Israeli, ariko bashiraho ibendera ry'Uhoraho, kuko Uhoraho niwe bendera ryacu. Hejuru y'urubuga rw'intambara zawe uzohashira iri jambo rivuga ngo Jéhovah Nisi. Kandi si ivyo gusa, azokuneshereza n'icaguhamuye, cagukubise hasi kenshi. Kandi si ivyo gusa, agusezerana ngo nzokuraho icibutso, nta heritage, nta memoire, nta souvenir yicakubereye umwansi kizosigaraho mu buzima bwawe. Ahita Jéhovah Nisi. Haleluya. Bwira umucaye uti bizokwibagirana. Ni bande bamaze kubona ko hari ibintu Imana iguneshereza ukanavyibagira? Bigasaba kusubira mu mavideo no mu mafoto no mu bikaya wanditse kugira ngo wibuke iyo problem. Kuko Imana ifise capacité yo kuyigukiza no kuyigutabara ukanayibagira. Rimwe hari ibiguhamura ukaguma uvyibuka, naho Imana ibigukiza ukaguma uvyikanga kuko warahamutse, bikakunanira kwakira urugendo rwawe rushasha na identité yawe nshasha, kuko guma wikanga koko bwa bwansi bugaruka. Ariko ndavuze ngo Jéhovah Nisi ni ushobora non seulement kuduza ibendera ry'intsinzi, ariko kandi akefasa no muri memoire yawe icaguhahamuye akakikwibagiza, ukamwubakira igicaniro ukavuga ngo Jéhovah Nisi. L'Éternel, il est ma bannière. Uhoraho ni ibendera ryawe muri kino gitondo. Ndavuze ngo Uhoraho ni ibendera ryawe muri kino gitondo. Haleluya. Amen. Subiramo iri jambo uti Uhoraho ni ibendera ryanje. Nzoshinga ibendera
mu kibanza canje c'intambara. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndakubwiye ngo uhoraho agomba kukuyigisha, agomba kugutangaza. Ndavuze ngo muri kino gitondo haracariho amasurprise n'Imana. Ndagomba kubwira Satani muri kino gitondo ntitugomba kumenyera Imana. Ntitugomba kuvuga ngo njoyivoya, ndanse kuvuga ngo njoyivo, ndanse kuvyakira. Haleluya. Wovuga ijambo rimwe ntiworinda kuza, ariko wovuga ijambo nanje murantegeka abakozi bakagenda, nawe wovuga ijambo rimwe bigakoreka. Aravuga ngo sinari bwabona ukwizera nkuko, harakenewe ukwizera kugira ngo wakire ibyawe, kugira ngo wakire igitangaza cawe, kugira ngo ugendane n'Imana. Nta kindi kigukonekta nayo kiretse uko kwizera. Aba bari abantu bari ku rugamba ariko bashishikara kwizera Imana. Yeje kubaha ka victoire, bitega ngo umunsi bazosubira kumubona ejo. Imana iravuga ati sindanamubaneshereje gusa, ahubwo ndamuzimanganisha. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndumva hari umuntu ataranyumva neza. Yesu ashimwe cyane. Amina. Amen. Exode 15:26. Jéhovah Rapha, uhoraho adukiza. Exode 15:26. arababarira ati nimwagira umwete wo kumvira uhoraho Imana yanyu, mugakora ibitunganye mu nyonga ziwe, mukumvira ibyagezwe vyiwe, mukitondera ibyo yihanikirije byose, ngo nta ndwara azobateza nk'izo yateje abanyegiputa, ngo kuko ari we uhoraho abakiza indwara. Amen. Gira umuco ati n'uhoraho agukiza indwara. Haleluya. Iri jambo Jehova murazi twarivuze ubwa mbere ko Rapha no kuvuga ngo ararestaurer, arasubiza ubuzima ibyatakaje ubuzima. Amina. Yesu ashimwe cyane. Riravugwa ahantu henshi. Uravyumva aho risobanura gukiza. Uravyumva gutuma ibintu bisubira kuba bitoto. Haleluya. Iki gihe Imana yamubwiye ngo mu vyago nzobarinda ingwara, mu vyago byose nateje Egiputa, mwebwe ntimuzogwariza ingwara. Haleluya. Ariko kandi kugira ngo bitahure neza, iri jambo riravuga no mu mapsomo menshi sishaka kuyavuga ko kuko umwanya wanje uranjanye. Uravyumva riravuga ngo ni Jehova umuvuzi akomeye, ntagukiza ingwara gusa ariko anagukiza emotionnellement, agukiza ibikomere byo mu mutima, agukiza ibyakubabaje, agukiza ibyakugiriye nabi, agukiza ivy'indani. Uravyumva ari compare n'umuganga afise capacité yo gukiza ikindi cyo cyose ugwaye. Ntagukiza ingwara gusa z'umubiri ariko agukiza n'ikindi cyo cyose ugwaye. Hariho abantu usanga bari muri eglise ugasanga hari ibintu ugwaye, hari ibintu byagukomerekeje ukamuvyibuka ukagira gute, ariko ndaje kubwira ngo Jéhovah Rapha ari hano kugira ngo agukize ikintu cyose cyagushitse ko kandi cyakubabaje. Reka kukiririmba, reka kugisenga, reka kucamiza mu kanwa, kuko ivyo biri contre-productif kandi ivyo nta kwizera birimo. Ariko kandi uyu munsi muri kino gitondo hari mugenzi wawe yamwise Jéhovah Rapha, wa unda nkiza, ankiza ibikomere, ankiza umutima, ankiza ikiriyo, ankiza agahinda, ankiza ikintu cyaco cyose. Ni Jéhovah Rapha muri kino gitondo. Haleluya. Amina. Haleluya. Ikigira umunani ni Jéhovah Ra. Hashobora kuvugwa ukundi kuntu, ariko uyu unya ni Dawidi yatahuye ijambo muri Psalm 23. Uravyumva aho bavuga ngo uhoraho umwungere wanje. Haleluya. Amen. Ibi vyerekana ingene Imana yipfuza ubusabane n'abantu bayo. Ni Imana ya intimite, ni Imana igomba kugira ubucuti bwawe, ni Imana igomba kuba umugenzi wawe. Ni Imana iba umugenzi wawe apana gusa igutwenza, ariko iba umugenzi wawe inagutwara, ikurongora ahantu hari ubwatsi butotahaye, igutwara ahantu hari amazi adasuma. Uku niko Dawidi yamuhishuriwe, aravuga ngo Jéhovah Ra. Uravyumva uhoraho umwungere wanje. Ikigira kangahe muri Genèse chapitre 9 guhera 2 kumanuka, ahasinza kuhateba sishaka ko tuhasoma, canke Genèse chapitre 15. Muri Genèse iya mbere mvuze muri chapitre 2 na chapitre 15 havugwa izina ry'uhoraho rizwi cyane, aho uhoraho yitwa Yehova. Uravyumva Yehova. Iri jambo ntigigeze rikoreshwa kugeza umunsi uhoraho yahura na Mose, nabivuze. Ariko kuko Imana rero ababujije gukoresha izina ryayo barikinisha kandi baryubaha, niho habaviriyemo kumwita Adonai. Usonye muri Genèse chapitre 15
tubona Abrahamu ku murongo wa 2 avuga ngo mana uhoraho mana yanje uzompa iki raba ndashaje atamwana mfise kandi uzoba umuragwa wanje canke héritier mu nzu wanje azoba Eliezer umukozi wanje ngenda abwire ngo Abrahamu naho yari umugabo ukwizera yaracanganyikiwe igihe kimwe hagati ya chapitre 15 na chapitre 17 twasomye Abrahamu yarageze igihe akuze arabwira Imana atari koga Mana raba ndashaje simfise samurako ni nkuko Abrahamu yari karasenga abwira Imana ati Imana igihe navi wacu wambwiye ngo uzongira ihanga rinini none raba imyaka tugendanye nta n'umwana mfise ndashaje ndatunze warampezagiye ariko sifise samuragwa ibyanje nzobiraga umukozi wanje Eliezer. Haleluya, amen. Ariko kandi Abrahamu mu gusenga Imana chapitre 15 yose Abrahamu akoresheje ijambo Adonai. Adonai ni ijambo ry'icubahiro c'Imana ko ushobora gutanga ku mwana w'umuntu ukamwita Adon. Ariko kandi Abrahamu yareka asenga Imana akoresha iterme maître. Nk'umuntu ari sumi, nk'umuntu atarevolte arimo, nk'umuntu atarebellion arimo, ariko akeneye inyisho y'Imana. Narinze kukuvako tu es mon maître, ariko ngira mpfe ntafise héritier. Aca mwitira ijambo amwita ngo Adonai. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ry'Abisirayeli bakoresha kenshi cyane kugira ngo bavuge Yehova, kuko Yehova bumva ari ijambo ryubashwe ry'uhoraho batovuga bagaca bakoresha Adonai. Ariko Adonai risobanura ngo Dieu est mon maître, mon Dieu, mon maître. Ririmo isense yo kwiapproprier, mana yanje, mon Dieu, mana yanje. Ndagomba no musi muri kino gitondo utahure yuko Imana ni Imana yawe. Mu bikuremera byose no mu bikunanije ugomba kumenya ngo ni yawe, si ya life center, si ya Bisirayeli, si abantu bose, ego ni ya bose. Ariko still ni yanje. Ni yanje, birahindura ingene ndayibona, birahindura ingene nsenga, mana yanje. Mon maître. Iri jambo maître ni dépendance kuri yo, n'ubutegetsi bwayo nemera, ni position ya soumission, ni kibanza gicishijwe bugufi papo yicayo. Ariko kandi naho ndi muri ico kibanza ndakeneye inyishu yanje. Mon maître, mon Dieu, mon maître. Databuja wanje, databuja wanje, ndashaje ntaravya. Databuja wanje hari ikintu kimeze nabi, databuja wanje. Ndagomba kurangiza avuga ngo Bibiliya yuzuyemo amazina atagira uko angana y'Imana. Aba bantu bose baronse uko bayishuriwe. Ndagomba kuvuga ngo ntituraheza kuyimenya, sindaheza kuyimenya, uracayihishurirwa, ndacayihishurirwa, turacatahura byinshi byayo, kandi igihe cyose kwiyeretse utahura ikindi kintu gishasha. Haleluya. Ni giki cagukuye mu kibanza cyo kwitega Imana? Nizihe ngorane ufise zakuremereye zikagucinyiza zikagukura mu kibanza cyo kwitega Imana no kwiyumvira ku bwizigwa bw'Imana? Nikiye caguhagaritse umutima kugeza naho wavuye mu kwizera ugatangura guharura ivyo uzokwambara, n'ingene ejo hawe ari habi, n'ingene indwi yawe igoye, n'ingene babuze amashuri y'abana bawe, n'ingene babuze ingene barihira. Nikiye kintu wikoreye kijanye n'ubuzima bwawe coba kiko kirakuremera atacu ufise ho gikorera, kuko yaba wari ugifise ariko wabikoze, kuko ivyo wahambije warabikosoye. Ariko ivyo ntahamvya nshishikara kumuraba, nshishikara kumusenga kugira ngo ambere ibendera ryanje, ambere Shalom, ambere Nisi, ambere El Elyon, ambere Jéhovah ha, naho noba ngwaye, naho noba mbabaye. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kuvuga ngo ntidushobora kwiga Imana. Aba baranditse gushika no muri Hébreu baravuga uhoraho, gushika no muri Apocalypse baravuga amazina y'uhoraho. Mwanditsi w'Abaheburayo yamwise umuherezi mukuru, abandi bamwise ibuye rishigikira imfuruka, Yohana yamwise inzira. Haleluya. Yesaya yamwise umujana, umukonseye. Haleluya. Abandi bamwise Emmanuel, Imana iri hagati yacu.
amazina yiwe ntashobora kugira iherezo, nawe uracafise izina womwita bivaye n'ingene agusanze mu kibazo cawe. Igihe Agari yirukanwa n'umwana wiwe kubera Sara avuze ngo nibagende, Agari yamwise izina ryiwe, yamwise nawe ngo El Roy. Uravyumva? Risobanura ngo uhoraho abona, l'Éternel qui voit, le Dieu qui voit. Uhoraho abona. Kuko ngo yaratangaye, kuko mu bugaragwa Imana yamwugururiye amazi agira yicwe n'inzara n'umwana wiwe agira mupfire ko yamaze kunyegeza umwana muri kwe kugira ngo ntamupfire kabona. Aragenda arindiriye ko umwana apfa tumva. Muri uko kurindira kwapfa Eloi aramwihishurira, aramubwira ngo raba amazi ngahanya. Ngana kubwira ngo yamusanze mu nzira yiwe y'ukuyerera mu bugaragwa. Sinzi ubugaragwa urimo, sinzi intambara urimo, ariko aho uri kurarerera hose ndavuze ngo uhoraho abona. Ariko arakubona, arashobora kuguha amazi, arashobora kukumara inyota, arashobora kugutabara, arashobora gutabara ibyawe. Arabona, ijisho ryiwe riri hose, akontrola vyose. C'est l'Éternel tout puissant. N'uhoraho aduhaye indaro, aho uhagaze hose arahagaze, aho ugeze hose arahageze. Ntaco bitwaye kwiyumvira ku nyota, ariko birafise ico bimaze kumwiyumvirako kugira ngo kumwizera biguheshe kwakira igitangaza cawe. Yesu ashimwe cyane. Ninda nyumva avuge ngo Yesu ashimwe cyane. Ndagomba abantu bambwira ngo ndakumva. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Arakubona, arakuzi. Nawe wo muhizina, nawe yo kuremera izina, nawe yo gutangaza. Ndagomba kukubwira ngo umuntu w'Imana ntukamenyera Imana, ntidushobora kuyimetriza, ntidushobora kuyikontrola. Uyu munsi ningaha guhimbaza Imana inzi. Yo. Ndagomba guhimbaza Imana inzi. Ndagomba guhimbaza Imana ntazi. Kubera ivyo nzi byari bijaye naho yahuriye nanje, ariko hariho n'ivyo ntarabona. Haleluya. Izonyereka bivaye naho ubuzima bwanje bugeze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Singomba kunca intege, singomba kubwira ngo wasaze, reka nsare. Ariko kandi bamwe bazova mu buraruko, abandi mu buseruko, bazokwakira ivyiwe kubera kwizera. Ariko abamusita bamwegereye bazoshibirirwa hanze, kuko naho bamwegereye ntibamwizeye bikwiye kugira ngo bakire ico ariko arakora. Si kibazo ca proximité, ni kibazo ca foi. Ndafise susi ko ushobora kuba uri ngaha muri kino gitondo ca dimanche, tukakubona nk'uwegereye ariko utegereye. Kuko kwegera ntibiri physique, biri spirituel. Kwegera ntibiri muri position géographique, biri muri position ya foi. Hallelujah. 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 Imana ibahezagire. Hallelujah. Ngira umuntu mwicaye mu kino gitondo ndashaka kumubona kandi. Musubiremo neza ndashaka kumubona kandi. Shengero ry'Imana naye ndashaka kubona Imana kandi. Ndi gisambo simpagijwe n'ingene nayibonye, jako ndashaka kandi kuyibona kandi. Hallelujah. Nibande turi kumwe ngo ndashaka kumubona kandi. Hallelujah. Ndagomba yuko ugwamo rw'ibibazo byanje ruvaho kandi ruhagarara, ariko kandi ndagomba yuko ugwamo rw'icirico ariko runsanga. Ushobora kuba waremerewe amaboko yawe wasenze cyane, umeze nk'ugira dende bukigwe ku rugamba rw'intambara, ariko ndavuga ngo l'Éternel ta bannière, uhoraho ibendera ryawe. Yabonye ko amaboko aremerewe, ariko arakubwira ngo nijyanyuma usenze iryo sengesho, abamareki ntuzosubira kubabona ukundi, kuko igihe cyawe kiraheze, igihe cyawe kirarangiye. Ibyagwamura, ibyaguteye ubwoba biraheze, igihe cyavyo kirarangiye. Ndakora ikihe gishasha, ndakora ikintu gishasha, kandi ndakuneshereje pour la dernière fois. Erega uno munsi naje muri kino gitondo numva yuko umenga nta bindi nshaka kubabarira, ariko nshaka kubabwira ngo iki ni gitondo cawe co kwakira no kumuhishurirwa no kumubona. Iki ni gitondo cawe co kumuraba. Murabe gusa, murabe. Satani aratwereka intambara, ariko kandi nawe aratwereka ibendera ryiwe akazunzagiza, ariko aratira attention yacu.
aravuga ngo ndakunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Aravuga ngo hamagara nzokwitaba, aravuga ngo dodora nzokugurura, aravuga ngo ntinyegeje ntafise isoni. Muwagusezeraniye adashobora akagukwepa, ntadukwepa, arashobora gukora, arashobora kubikora. Ndavuze ngo arashobora kubikora, arashobora kubikora. Haracariho room yo gutangara, haracariho icyumba cyo gutangara, haracariho possibility yo gutangara. Ibitangaza biracabaho. Yavuze ngo uhoraho ibendera ryanje risobanura ngo l'Éternel est mon miracle. Uhoraho ni igitangaza canje. Haleluya. Ntankorera igitangaza ariko ubwiwe ni igitangaza canje. Ndagomba kurwana n'amadayimoni n'ivyimviro vyawe bitumbereye kurwanya Kristo, bipinga Kristo muri wewe, bigutera gukekeranya. Ndagomba kubwira ngo uhoraho niwe gitangaza cawe. Uzosabana nawe utamwizera. Haleluya. Muri kino gitondo ndagomba kugutumira ngo subira umwizere, subira umwizere, subira umwizere, subira umwizere, subira uduza ayo maboko nka Abrahamu. Ego yararushe, azozana abayashigikira, ariko si ivyo gusa, ntuzosubira kubona ukundi. Nta memoire y'abamareki, nta cibutso cabo. Ibyakubabaje uzosubira kubyibuka. Uhoraho. Haleluya. Nimba uvyizera wivugire mu ndimi cyangwa usenge. Nimba uvyizera uvuga ngo ndagomba kukubona kandi, ndagomba kukubona kandi, ndagomba kukubona kandi, ndagomba kukubona kandi, ndagomba kukubona kandi. Mu muryango wanjye ndagomba kukubona, mu magara yanjye ndagomba kukubona nka Jéhovah Rapha, ndagomba kukubona nka El Elyon, Dieu tout puissant. Umpa mu ruvyaro, umpa kugwira, umpa guproduisa. Ndagomba kukubona, ndagomba kukubona. Haleluya. Ndagomba muri ifo musenge, ndagomba kumva ijwi ry'umuntu wese. Umuhamagare muri kino gitondo, umuhamagare muri kino gitondo. Le Dieu qui restaure, ugarukana ubuzima aho bwatakaye, usubiza ubuzima mu byononekaye, asubiza ubuzima mu magara yawe. Ketele blo, shindele koti ele blo, rindele ko, shetele blo, shetele ko, lendele koti ele blo. Ndagomba abantu bose atanu mavuyemo, tangure gusenga Imana yawe, tangure kumuhamagara Imana yawe. Haleluya. Umuhamagare, arakwiyereka. Nturaheza kuyimenya, nturaheza kumutahura, nturaheza kumuhishurirwa, nturaheza gutahura ivyiwe, nturaheza kumumenya. Wamenye igikiriza, wamenye El Shaddai, ariko hari ibindi bisa tutaramenya, hari aho utaramenya, hari aho utarabona. Ndagomba kukubona papa, ndagomba kukubona papa, ndagomba kukubona papa muri 2018, ndagomba kukubona papa muri 2018, ndagomba kukwita izina papa. Ndagomba indirimbo shasha, hindura indirimbo zanje, zana indirimbo zishasha, zana indirimbo zishasha, zana indirimbo zishasha papa. Shakele blo, shitele koti ele blo, shitele koti ele blo, lendele koti ele blo, shitele koti ele blo, lendele koti ele blo, shitele ko, lendele kitele blo, shitele koti ele blo, lendele koti ele blo, shitele ko. Iri si ikoraniro ryo kubona abantu, iri ni ikoraniro ryo kukubona. Kisi kibanza cyo kumenyeramo abantu. Niwe rurangiranwa, niwe gahebuza, niwe rurangiranwa, niwe gahebuza, niwe duhaye ikibazo, niwe duhaye ikibazo, niwe dushaka. Shekele blo, tikele kote ele blo, lendele kote ele blo, shetele kote ele blo, lendele ketele blo, shetele kote ele blo, lendele kitele blo, shetele ko. Oh Yesu, Yesu Emmanuel, Yesu inzira, Yesu mazi, Yesu bugingo. Tabari umuntu ari hano hantu, tabari ishengero ryawe,
iyereka abantu bawe gushasha, iyereka abantu bawe gushasha, iyereka abantu bawe gushasha, basange mu byabo, musange muri salon yiwe, musange mu mabara wiwe, musange muri zo ntambara ziwe. Oh, uhoraho bendera rya waravuze ngo tuzoguhamagara nawe uzokwitaba. Mana, iki gikorane cyo kuguhamagara, tugomba kurangiza amasengesho yacu yo muri kino gitondo, uku gutazira kwacu tuguhamagara. Alléluia. Oh, heureux ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Heureux ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Heureux ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Hahirwa bambaza izina ry'Uhoraho. 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 Abo barahiriwe, abo barahiriwe, kuko batazomarama, kuko batazoteterwa, kuko batazogenda giturumbuka, kuko batazogenda imvumure, ariko bazoremeshwa, bazotegwa. Fata ukuboko k'uwo muhagararanye musengere hamwe. Haleluya, dufata n'amaboko dusenge muri kino kibanza. Haleluya, tumuhamagare, agiye kwintervena, agiye kugutangaza, agiye kubikora, agiye kubishitsa. Ndavuze ngo hakiri uyu munsi agiye kubikora, ndavuze ngo hakiri uyu munsi agiye kubikora. Ndagomba kumva amajwi y'abariko barasenga. Haleluya, amajwi yacu muri kino kibanza turamuhamagara muri kino gitondo. Muhamagare, muhamagare, fasha ukuboko k'uwo mugenzi wawe. Haleluya. Mana, ndazi kubona uyu mwene data ari hano hamwe, ndazi kubona iri shengero, ndazi kubona aba bana bawe bari ngaha, ndazi kubona aba bantu bari hano hamwe. Ndagushimiye kubona buri kigigoma, ariko urabona buri kigigoma, ariko urabasha kubona. Amaso yo kubonuriwe eze mumurize mu mutima umuremwa akamenyero k'icuri kuko Mana uri nkuru. Numpa amaso yo kubona icyo, numpa amaso yo kubona uriwe eze mpumurize mu mutima, eze mpumurize mu mutima unguremo akamenyero, unguremo akamenyero k'icuri kuko Mana uri nkuru. N'amajuru iyo kwigwamo icuri kuko Mana uri nkuru. Ibaza ko muzima Yesu nasanze urenge cyo nibwira kuko Mana uri nkuru. N'amajuru iyo kwigwamo icuri kuko Mana uri nkuru. Nibaza ko nakumenye ariko nasanze urenge cyo nibwira ko Mana uri nkuru. Dushoboze mwami
ntushoboze kubona hirya y'ibi shize ubwoba nzi ko atacu utonkiza shize ubwoba nzi ko atacu utonkiza we uri hejuru y'ibintu byose we uri hejuru y'ibintu byose kuko mana uri inkuru oh n'amajuru iyo kwigwamo icuri kuko mana uri inkuru nibaza ko nkuzi nasanze urenge ico jewe nibwira kuko mana n'amajuru bimana kuko mana nibaza ko muzi nasazurenge kuko mana nta na kimwe co ntandukanya nawe agihari cyo murukundo wankunze nta rupfu nta bugingo ibyo ndabizi neza mana abashimishwa uri inkuru nta na kimwe cyo ntandukanya nawe agihari cyo murukundo wankunze nta rupfu nta bugingo icyo ndabizi neza mana uri inkuru nta na kimwe cyo ntandukanya nawe urukundo rwawe mwami mana nta rupfu nta bugingo ibyo ndabizi neza mana kuri inkuru n'amajuru niyo bose komana nibaza ko muzi nasanze urenge ico nibwira kuko mana uri inkuru nibaza ko muzi nasanze urenge ico nibwira kuko mana uri inkuru nibaza ko muzi nasanze urenge ico nibwira kuko mana uri inkuru